oya ntazituka abantu nta ndirimbo zituka abantu zibaho oya wewe umuririmbyi araririmba hanyuma nimba hari uwo yabwiye we nawe uce wiyumva rijya kosa ujya wundi yakoze nawe ukagiharura ko yuko nawe warikoze cyangwa ati bagututse naho batagututse ahubwo baba bariko baraguhanura aje indirimbo ziwanje n'urukundo ndirimbo urukundo nuko twaruvukiyemo turaza kubigaruka mwavukiye mu rukundo turakora sinema zitari nke kandi izo sinema zose ni je nazandika ndandika sinema yitwa umugore w'igihemu nayibonye iri kuri YouTube yego umugore w'igihemu turakina filamu yitwa Iciza turakina filamu yitwa Alice yo yari seri nuko vyagenze je nanje cyatumye nsara nuko ujya muntu yagiye ku muganga maze kugenda ku muganga agize ati urabe ntihagira umuntu numwe akubona nawe ntiwobona umukunzi wawe ari ahantu ngureke kumuraba ndamaze kumubona vya bintu bakoresha hariya bica binyinjiramo ca mbona gusara wararimbye Jeraha la Bilison Jeraha javuye hehe ndi ari gutera okay Jeraha umajambo make nshobora kuvuga inshuti bakunzi mwese mukurikira ibiganiro bica ku rubuga rwacu rwa The Story Room TV turabaramukije kandi turabatahije aho muherereye ku mpande zitandukanye z'isi hari abari muri Amerika hari abari muri Canada hari abari Australia mwese turabatahije abari mu Burayi turabatahije twizere yuko mumeze neza uko natwe tumeze neza jewe ni Albert ndi i Burundi niho ndiko nkorera ibiganiro kandi ibintu biraryoshe cyane biraryoshe sindiko ndakorera muri Australia ariko abantu muri Australia bakanguriye yuko mwogenda gushopingira ahitwa JJ Mini Market kwa Dume hari ibifungwa by'uburyo bwose hari ibinyobwa hari ibintu bikiri fresh kabisa hari ubuswage hari indagara z'ikigoma imiceri iyo hageze kwa gatandatu dushira kuri discount 10% discount urinzo hashika ebana urinjoyinga ukaryoherwa ukagura ibintu ugashopinga ibintu ku mahera make cyane hanyuma abantu muri ko bwera mu Burundi turafite maison de passage aho ushobora gushikira ukahamara igihe gito uri kurafata uburuhuko winjoyinga ukeneye imodoka tukagufasha twakakongera akamodoka kugiramwo kabisa kandi bikaba byiza adorable home care iyo nayo ni company nziza cyane yita abantu bafise ubumuga mu mwandikire Modeste umukuru w'ico kigo kugira ngo abafashe ufise umuntu agendana ubumuga canke afise ubumuga yavukanye arashobora kubafasha kubaronderera imfashanyo zo muri leta hanyuma n'uwo mugwayi wanyu canke uwo muntu afite ubumuga akabafasha kumwitaho kandi ibintu bikagenda neza mbere hariho na salle nini adorable home care community center hariho isare nini cyane ushobora kwifashisha ukeneye gukora umunsi mukuru ufiza ka party ku mwana wawe yavutse ibintu nk'ibyo tukabikora ibintu kagena neza reka ngezaho kwamamaza nce nakira uyu mutumire mubona turi kumwe ari imbere yacu murabona ko umusani yitwa Bilison niko zinaje namenyeye ko ngira ni izina ryo kuri stage aratubwira neza ibyari byo Bilison gutemuka ni mpore karibu cyane ku rubuga rwacu rwa The Story Room TV murakoze cyane no munsi wicaye ku rubuga rw'abanya Australia uyumva gute umunezero ntangere kare waruvugira ku mbuga z'i Burundi turakuriranye indege uragiye muri Australia Izaba rero asha turashima nani wanyu Burundi muvuga make ayi wacu Burundi ni meza turaturiye ariko narabuze igitoro kasi nasanze atagihari ahani igitoro kweri mu Burundi kirakaze kirondegwa cyane hasi hejuru igitoro kabisa nari niyungunganije ndaronka udutoro duke ndashira mu modoka ndakoresha iminsi mike inshuti yanjye duhetse bishabi bibindi kabisa none ubu ndiko ndagenda n'amakuru shobwira uronka igitoro
Nuguterana ingumu. Ariko ubu rero nisabaga napungutse ibiro aya atagapfuye ntagakira. Ibiro byahavuye bigabanuka. Burundi ro muvuga amahoro. Ego. Ho penalty imisi tuhamaze ntitwidoga ibintu biriko bigenda neza uko dufata neza. Mbese nyene ico tubazo cy'igitoro ariko ibindi turahenda ibindi biriko bigenda neza. Sawa. Biriso wewe nabonye ukina amafilme nabonye uririmba kandi umenga haciye igihe kinini cyo gituma nashimye ko twovugana kugira ngo tuganire ibikorwa byawe hanyuma twumve ngene bimeze n'abakeneye kuba babona ibikorwa byawe bamenya aho babisanga. Okay. Tubwire rero amazina yawe y'ukuri Gabilison n'ayahe uretse ayo yandi ashobora kuba amazina kuri stage. Amazina yanje y'ukuri ni Twandayisenga Alex. Niyo mazina yanje abavyeyi bampaye. Ego mazina y'akazi hanitwa Bilson. Nitwa Bilson cyangwa umpamagaye mba mpari. Kenshi mu kazi kanje mba mpari. Yes. Mba mpari. Ibikorwa byawe by'ubuhanzi by'uburirimbi amafilme ubikorera hehe kandi Burundi neza umuntu Bilson ari hehe umuntu yomenya kuri hehe? Okay, Bilson ahantu sanzwe ntuye mba mu ntara nziza ya Rumonge. Ego aho bita mu Kagongo niho kenshi niho mbandi. Kagongo ni gukorera niho mu rugo. Niho mu rugo. Ego canke mu gisagara ca Rumonge. Kenshi niho mbandi. Ego. Okay. Nuko rero tubwire akazi ukora hanini ibi by'ubusa nini byo nyine kutuganira ko cyane ukora iki mu bintu by'ubuhanzi bwoga biba byinshi haya n'abacapa ngo n'abahanzi sinzi n'abagirante ukora ibiki naho kazi nako nyene nagize kugacako ko gucapa ko niko kazi kanje nako nyene ndagakunda gose hama ndumukinyi wa filme nkaba numwanditsi wa filme ego wifuza ko ndamwandikira filme arashobora kundondera nkamwandikira filme nkaba ndumuririmbyi ndaririmba kandi indirimbo zanje ndaziyandikira ego hama abaririmbyi bari kwinshi hararimba indirimbo z'Imana zo bitwa ni gospel cyangwa gospel n'abandi biririmbira nyene zazindi zituka abantu. Oya ntazituka abantu nta ndirimbo zituka abantu zibaho. Oya wewe umuririmbyi araririmba hanyuma nimba hari uwo yabwiye we nawe uce wiyumva ari rya kosa ujya wundi yakoze nawe ukagiharura ko yuko nawe warikoze cyamvira ati bagututse nawe batagututse ahubwo bari ko baraguhanura. Urarimba indirimbo zisanzwe zumva izoba zita sekira. Sekira. Ugirinde sekira wisunga cyane ku rukundo cyane. So urukundo indirimbo zo guhanura hana barimba indirimbo zo kwiyemera. Turavuga wewe. Jewe je indirimbo ziwanje n'urukundo ndirimbo urukundo. Urukundo mu rukunda cyane. Urukundo nuko twaruvukiyemo. Turaza kubigaruka. Mwavukiye mu rukundo. Ahora cha basani twaruvukiyemo. Tujanye n'ibindi urakina n'amafilme ukayandika. Ego. Usibumaze gukina filme zingahe umasimandika zingahe? Filme maze gukina ni nyinshi. Ego kandi ndamaze izumaze kwandika. Dufate muri filme zose maze gukinamwo. Filme zibiri nizo ntanditse. Zibiri zitatu. Umaze gukina muri filme zingahe zikiranije? 20. Oya. Ndamaze gukina muri filme nka 14. Okay. Ukina umu main character change bajya bafikira. Atara ba acteur principal. Kenshi nkunda gukina ndumu acteur principal. Okay. Ngaho rero nshaka tangure kwanza tugende kuri ibi cyo kuririmba. Cyane no gukina filime ngo bitanguriye rimwe byose cyangwa kimwe cyagiye kiza imbere y'ikindi. Oya. Natanguye kuririmba. Natanguye kuririmba
kurimba ndibuka igihe ntangura kwandika indirimbo yanje ya mbere niga mu mwaka wa 4 ari mu bihumbi 2004 wiga mu wa 4 mwaka wa 2004 bise mu ofisi impano ni gute byagenze kugira ngo utangure kwandika okay ico gihe nari ku ishure ndavyibuka numvise binjamwo numva mengo niyo mpano yanje ndandika indirimbo muri mwanya twari tugeze bijya byo kuririmbira amanota ndumva ngende kuririmba indirimbo y'undi muntu wapi candandika indirimbo yiwanje candagenda ndayiririmba mbona bari mu bararyohewe n'abanyeshuri twigana bararyohewe ahubwo baca bansaba yuko no bandanya ugize kire ibi bintu uko biri kose iyi ni impano yanje yego nkomereza hanyene maze kubikora bica biba akazi kanje filime nayo watanguye ryari filime nayitanguye mu 2009 no watangura kuraba ngene wiyunganya mu bya filime yego ibijanye no kuririmba ni ryari winjiye muri studio bwa mbere ukarema indirimbo waririmbye yari yayo okay iyo ndirimbo ya mbere naririmbye hari mu 2008 ninjiye muri studio bita Mayibobo record ego naririmbye indirimbo yitwa indirimbo yerekeye ivuga ku vy'intambara kandi iyo ndirimbo nta na hamwe postinze aya ntayo wasohoye hanze abantu bayibona aya niko bakole waririmbye nararirimbye uko ico gihe n'ibintu vya channel nta nivyo narinzi ko gusa narashobora kugenda ku biteramo nkayiririmba ariko vya channel ntavyo narinzi kuntu niyo bitaye umutwe mu nyuma indirimbo yanje gira kabiri nayiririmbiye kuri MA hari mu bihumbi 2012 MA yakora ko nani Amiri Pro ibujumbura ngira warayisohoye yoye ego indirimbo ikozwe na Amiri Pro ntiwareka kuyisohora narayisohoye uko iyo ndirimbo nayikoranye n'abandi bahanzi nyene tuva hamwe ugatumba ego iyo ndirimbo yitwa Ni Wewe utangura ririmba rero iyo Ni Wewe abantu bayakiriye gute barayikunze cyane gose iyo ndirimbo barayikunze cyane gose no mu gisagara ca Bujumbura iyo ndirimbo yarakunzwe ariko camanda debukirwa no ku radio yaravuga ego canda debukirwa kuko ntaronka ahantu nshira ibikorwa vyanje mu nyuma niho bimaze kuronka ahantu nshira ibikorwa vyanje canda bibandanya canda bigira nk'akazi ibikorwa byawe wabishira hehe aho hantu bakwashira ibikorwa byawe maze kuronka aho nshira ibikorwa vyanje ni kuri channel ya YouTube kuri Bilson Official 257 ufise channel yitwa Bilson Official 257 ego aho ni ushira ibihangano byawe bamagariye abantu bagendeyo bakore subscribe barasanga indirimbo zitari nkeyi kabisa Bilson yaturirimbiye ni nyinshi ariko Bilson we mu basani tuzi cyane wewe ntuzamuka kandi watanguye za 2008 na kangaye nabatanguye hirya y'ejo 2010 na kangaye na gatanu barazamutse ibintu byaramenyekanye kubera iki mu utazamuka bisa canke ntango nyinshi bishira mu zikwiye so ico no bivuga ko bivanye naho navukiye n'umuryango navukiyemwe navukiye mu muryango Kenya hajyanye gukora ikintu udafise umuntu hari nyuma yawe biragoye kumenyekana kuzamuka nawe ugere ku rwego abo bandi haraho usanga umuryango wabo nka dufate nka baorege baje bavukiye mu mafaranga ibintu vyabo bica bitera biguma bitera imbere kuko amafaranga aje hayandi yari biraborohera ego cyane hanyuma canke abandi nabo bakagira amahirwe akavukira mu muryango ukenye nk'abaje bakiriku ba diwani bakaca batogwa n'abantu bafise amafaranga bakababera management manager wa diwani wewe n'umunya Australia ego avuka inyanza wewe n'umugenzi wanje turazinanye okay wabona bajya rero ahonye umaze kuronka iyo nzira nta kibuza yuko utagira utazamuka n'akazi kawe kaca kaba akazi keza cyane gakundwa n'uwari we wese ego kuko ibindi navyo ni novuga ni nk'aba promoter ufise aba promoter ba promoting ibintu vyawe lazima
urazamuka. Ko mutabaronde Aba promoter nabo nyene badusaba uburyo burebure nico gituma umva umuntu aragerageza mugabo ikijanye n'amahera uburyo ikagoma kikubera imbogamizi cyane gose. wararimbye Jeraha la Bilison Jeraha ryavuye hehe ndi yari gutera Okay, Jeraha umajambo make nshobora kuvuga ndashobora kubona ibintu biba ku bantu nk'ibintu bishobora kugushikira wewe nkabona umuntu yaguteye ibikomere vyo ku mutima nkaca mvuga ati kijya kintu ndakwira kuciga ko nkakiririmba nkagishira mu kajwi hanyuma nkaraba ukuntu bitegerezwa kugira nte kugenda nawe cyo kuvuga ngo nije banteye ibikomere abantu bakomeretse kabisa abana bakirimba to gukunda gukomereka byoroshe wa nubwo no narakomeretse ariko iyo ndirimbo ntiyavuye kuri jewe byavuye kundi muntu kanaka nabonye. Hari indirimbo My Queen yo wayiririmbye utambaye n'impuzu yewe babasanika ntutse n'umukobwa naje naruko oya My Queen ico novuga kuri iyo ndirimbo My Queen uravye n'ahantu twagiriye location n'ahantu twari beach kandi beach ntiwoca ugenda wambaye costume oya n'ahantu ho kwirekura beach kuri piscine bagena bambaye kuri piscine twe natwe twari ku kiyaga urabona twari ku kiyaga. Okay, beach cyo gituma muca muri rimba mugize My Queen ivuga ku rukundo. Yes. Kwereke mukunda kurimba ku rukundo wabyo ukora mwaruvukiyemwo urukundo twaruvukiyemo kandi iyo umwana apfutse akiri uruyoya abantu benshi baramutarika uko baba mukunda. Ariko hari n'ibindi bintu byinshi bamubwiye kuririmba mugakangurira abantu gukunda igihugu mugakangurira abantu ugwaruka kwirinda ibiyayuramutwe iki muri urukundo kubera niko rugurisha cyane. Oya ndafise n'izindi ndirimbo atari urukundo hari indirimbo yitwa Nikofiti iyo ndirimbo naririmbye ku bintu vyerekeye ibintu vy'ibikorwa kanaka nabana ukunda akazi kawe nkuko kujya wikunda wewe ukunde n'akazi kawe ukunda ibikorwa vyawe n'abakozi ba leta narabavuze ko ngize ati nabo nyene bakunde ubuzi bwabo bazindukire ku kivi kuko niryo terambere gejo. Okay, Bilison ndabona kuri channel yiwe ya Bilison Official 257 turashira hasi n'indirimbo zimwe ziwiwe kugira ngo abantu mugere kuri channel yiwe mukore subscribe dukeneye mukiraje ikiganiro mwese muce mukwira ku subscribe dukinze abasabu igihumbi tubuze jana rimwe gusagera tubuze igihumbi kuri chaîne ya Bilison Official 257 ariko kandi mukore na subscribe hano kuri no chaîne ya The Story Room TV. Filme rero nazo rero byaje gute? Okay, filme ukuntu vyaje navuga nari mu bihe bigoye nari mu bihe bibi nari mu gasho nari mfunzwe abantu n'ufungo warafunzwe narafunzwe cha mpurira nayo n'uwundi muhungu nayo nyene nsanga n'umuhanzi kandi arakunda n'ibintu vya filme cha turandika filme nyinshi turiyo turi indani mu gasho no patani ibintu byinshi umuntu abafisa akora tumaze kuva mu gasho turi mu gihugu ko kijya gihugu naco nyene twocita ikindi gihugu nta darapo baduzayo tumaze gushika ahantu harakayaga keza mu gihugu tugiza twaye impano yacu ntiyopfira ngaha reka dukore ibintu dukore naha turi turabe yuko twozamuka turiyegeranya turagira mugwi wa witwa Les Amis Sérieux tugiza tereka dukore turakora ico gihe nibuka twakoresha numerique mu nyuma tugiza ati wapi turatogwa n'abandi bantu abantu badutoye avuga ati dukorane sinovuga niyo vyapotereye no twandika ifilime yitwa nta mahigwe ndibuka umuntu aje kudukamera yitwa Albert yari jewe wewe nyene niwe waje kudufata mu mugongo uvuye muri Australia amasanamu yacu aragenda neza cyane turakina filime yitwa nta mahigwe turakina n'iyindi filime
yitwa Dawa la Mama Nipenzi Lako, ariko iyo filime twaciye ducanamwe twebwe nyene abakinyi ntigeze isohoka, n'ama sene twakinya mwamwe sinokubwira niyo yapotereye arazimangana. Turakina na filime yitwa Zawa nani Apia, iyo filime nayo nyene ntiyasohotse. Uwari president w'umugwi bamwibanye na computer, yari muri computer yiwe ntiyasohotse, baca barayitwara. Maze kwitwara ivyo ni ibintu novuga twagiye turacamwo bituma tutamenyekana, kandi mu wundi mwanya arivyo vyotumye tumenyekana. Mu nyuma yaho niho twaca tugira ante, bamwe barasambuka bagenda South Africa, abandi mu Bugande, abandi Nyarugusu, abandi bagenda muri Zambia. Kijya ahubwo nico bicabitumye nyene ijya migumuko ya 2015 yahabaye, bamwe baciye basambaratika imigumukira gatsindwa ntikagaruke mu gihugu cyacu cyane gose, kuko ntitwaronka naho dukorera. Bimaze kuba bigenze uko, mu nyuma niho naca mvuga ati bagaye mfise impano, kandi impano yanje singomba yuko iguma mu gifukari. Nongera ndatora abandi bantu turiyunga, yareza miyongera igiragaruka ibaho. Niho twaca duhura n'undi muntu turakora filime. Iyo filime tuyikoze avuga ati reka dukorana, ati ndafise channel, hanyuma tuze turashirako turakora sinema zitari nke, kandi izo sinema zose ni je nazandika. Ndandika sinema yitwa Umugore w'Igihemu. Nayibonye iri kuri YouTube. Yego, Umugore w'Igihemu. Turakina filmu yitwa Iciza, turakina filmu yitwa Alice yo yari seri. Ariko mu nyuma uwo muntu sinokubwira niyo yapotereye, nubundi acamuriza ijisho, ariko sindamubona. Amaze kubona yuko ibintu ngira bigenze neza, yaciye yironderera abandi bantu, kuko nguma mbona kuri iyo channel haguma haja ko ibintu bishasha. Ego, n'ama comedy bagumba bashirako kontra mwari mufitaniye shaka mwavanye mu dukini filime imwe hanyuma oya haraga ibintu byose rero biva ku masezerano mwagiraniye n'umuntu. Amasezerano twadufitaniye yari amasezerano yuko yavuga yuko na nyene ari umunyamugwi, nta gihe twigeze duhana ngo tuzogeza igihe kingana uko canke ati azoduhemba uku. Yavuga ati je ndaje dukorane ti hanyuma nzobahemba uku. Umva honye naco mvuga ati twasinyiraniye contrat. Muga mu gihe yavuze ati ndaje mbumukinyi uko naje nawe nije nari ndamurongoye. Nubwo yari afise ivyuma, kamera yari yiwiwe, amabumike ibiki, yaje nk'ubiyunga mu mugwi. Yaje nk'ubiyunga mu mugwi, natwe twamubona ati umuntu azanye ibikoresho tumwakira nk'umunyamugwi. Ariko amaze kubona iwewe yari ifitiye target ziwiwe, amaze kuzishikako acaragira ante, acaraduponyoka. Nuko vyagenze. Mu filime wakinye zose gushika no munsi bavyo zirenga 10, hari zasohotse hari zitasohotse. Hari nizage zirahira mu mashini. Yego kudasohoka nyene. Yahe uvuga ati kabisa iyi filime nanje ndayiravye ndabona kabisa yuko nabyifashemo neza. Muri zo zose wakinye kubera iki? Okay, muri zo filime kwanza ndavye nk'ifilime ya mbere nahereye ko nta mahigwe. Iyo filime ndavye ukuntu nayikoze nakinye mu dusene duke. Abantu batayizi bayirabe, iri kuri no rubuga rwacu The Story Room TV niho twayishize. Yego, iyo filime nakinye mu dusene duke, ndibaza mengo ni sene zibiri. Ceje nyene narababayengeza ati kubera iki batampaye sene nyinshi kandi ndabizi. Mu nyuma niho baca bampiyo iyo yindi bangira urutipe rumwe rubigwa nk'abavyeyi bangira Rabi. Iyo filime yitwa Dawa la Mama Nipenzi Lako itigeze isohoka. Iyo filime yarambabaje cyane gose. Hame yindi filime nishimira ni iyi filime Umugore w'Igihemu. Umugore w'Igihemu warakinye neza cyane gose. Ko ntara umwanya ndayirabe yose. Iyindi nayo kuko iyo yaje inyuma y'ifilime bita ari filime nakinye Ikirira habiri. Filime ndumusaze ahubwo ntiyaheze.
byabaye kwa kundi ko abakinyi nyene bamwe baca umva ni hamwe uca mu bintu irangije uri umusazi yari kubandanya nkakira. Iyi filime yavuga iki? Iyo filime ukuntu yavuga Story yavuga iki? Story yo filime yari story ikaze cyane yahanura ku bantu bajye abantu bapfa gukunda abantu babonye bose. Ugasanga urakunze igisigo utakize ko ari igisigo canke ijini. Nico cyavuga kuri iyo filime. Umwana w'umukobwa yankunze yari yakunze nawe igisigo ca aho rya jini naryo ricarigirante rimaze kubona yuko ujya mu muntu yari kunze gose naryo nyene riramukunda mu nyuma wa muntu agiye gukunda abandi bantu naryo ricarigira iwivu ricarigira igomba kwiruka mu bantu ahubwo rigume riniga bajya abantu nuko vyagenze je nanje cyatumye nsara nuko ujya muntu yagiye ku muganga maze kugenda ku muganga agize ati urabe ntagira umuntu numwe akubona nawe ntiwobona umukunzi wawe ari ahantu ureke kumuraba ndamaze kumubona vya bintu bakoresha hariya bica binyinjiramo cyambona gusara. Iyo filime kirira habiri nayo nyene iri hano kuri urubuga rwacu The Story Room TV wiravye uciyibona filime nziza nanje naravuga kandi gatoya ndayiraba ne iri sawa kabisa yakiriwe na Les Amis Serie bari hano mu Kagongo ngira ngo no mu Rumonge. Mu ndirimbo zawe ni yahe ndirimbo ubona wishimiye uvuga ati indirimbo kabisa sindambirwa no kuyumva kubera okay je indirimbo ziwanje ndazikunda zose. Zose nta ndirimbo yakuvunye gusumba izindi? Uratsi nawe uri ku kivi reka kutavunika. Yakuvunye gusumba izindi? Gerani yamvunye gusumba izindi. Ego uravye n'ukuntu ikozwe yaramvunye gusumba izindi. Yakuvunye mu mahera cyangwa mu mafaranga? Yamvunye mu mafaranga. Eka Gerard Bilson niyo cyatuza gushira nyina hasi kugira ngo abantu muce muyiraba murabe iryo Gerard hagiwe nyene yatubwiye ibyamubaye. None Bilson izindi ntambamye mubona mugena muhura nazo haba ari mu yo groupe yanyu canke kubgawe nk'umuririmbyi kuririmba urimba ku giti wawe mugabo filime mugakinira hamwe nka groupe? Ego. Okay. Izindi ngorane ubona muhura nazo niza hatari zo z'ubuto? Izindi ngorane duhura nazo kuko novuga ati uburyo bumaze kubura niyo ntambamye kwanza ya mbere. Nko mu bakinyi banje benshi baca badebukirwa bagashika intege bamwe ugasanga mbere banabivuyemo babihevye kuko baca babona ko mengo bariko bakorera ubusa. Abandi nabo bibaca intege kuko haje udafise umuntu ari nyuma yawe ashobora kugufasha. Sawa uko twebwe mu mikundi yacu twari dufise ibikoresho nta munsi numwe tutaba tutari ku kivi tuba turi ku kivi. Rero hamaze guhera nk'ukwezi amezi 2 3 bamwe no kumaze wezi niyo babakiza abandi batangura gusanzara bacabona ati nta ibino bintu tuko benshi bacavuga ati ivyo bagiyemwe ati nuburaya bagiyemwe ati nta bikorwa vyabo. Abandi babona kamera ije bakacavuga ati kumbi bikorwa bigomba bibandanye babona haheze imisi ngahe bakaca badebukirwa. Nuko intambamye dukunda guhura nazo nizo. Ego. Ntibibaza ko kuba mudakorera mu bisagara bikuru navyo bituma mudashobora kuronka ama connection n'abantu kora mwami beri no mu caro mu Rumonge Kagongo ubona ko bibagora? Okay kuko ico no bivuga kwico hajyanye uri muri capitale no hari umuziki wose mugenda yo rero muri capitale no hari umuziki wose ibintu vya filme umva hakoraniye ibintu vyose ibintu novuga ati vy'igihugu cyose bikoraniye muri capitale. Hanyuma turi no naho novuga ati nabari hariya nabo baza kudusaba ama location ino kuko bagomba nka location yo mu buzima busanzwe baca bazi ni wacu bakayarondera ino iwacu. Natwe nubwo twagenda gukorera hariya anye umva twatugiye hariya anye kubwo kurondera connection n'ahandi ho ibintu vyinshi twobikorera hehe ino iwacu canke mu ntara za ruguru nk'ibi vyo vya filme ama location ya kahise ku Burundi bikenewe mashobora
ego ariko hakabura ubwo buryo mwavuze ko bukura nuko uko benshi baracyari bato ntabwo kuba benshi bakiri bato baja ku mashuri navyo ari kibazo. Okay ni bato ariko novuga ati nk'abana abo dukoresha nibo bari kwishure abandi nabo nko mu bahungu nkoresha babiri nibo bari kwishure abandi nabo barahejeje barahejeje ishure hari n'uti ajanye project kugira ngo mukorere hamwe kuba bamwe bari kwishure ntibibi kibazo. Oya igituma bitaba ikibazo ni iki tuca dukoresha ababa bahari muri uwo mwanya abari kwishure bagakina bavuye kwishure bari kwishure bakina bavuye kwishure abiga kure dufate nk'uba yiga kure uwo onye tuca tumutega nkaje ari muri vacances muri weekend wa muri weekend nabo bisabwa dufate nk'uko tuba mu Rumonge akaba yiga nk'Inyanza ko ndafise umukinyi yiga Inyanza umvugo bica bigorana ageze muri vacances ntashobora muri vacances niho acha akora ibikorwa vyiwe ameze neza. Umugwi wanyu muri abantu bangahe abahungu bangahe abakobwa ni bangahe? Okay umugwi wacu uno munsi tuvugana yazi mwatanguye kera za 2010 uko ari kuvugira ngo siko bikimeze abarongowe arabagiye mu Uganda arabagiye Tanzania arabagiye Arabia Saudite uno munsi abahari ni bangahe? Uwo munsi abahari abantu 10 barashobora kuba abakobwa bangahe? Abakobwa ni batatu nibo bahari bashobora kuba bokina. Okay harimo abantu bakuru cyangwa abantu bakuru cyangwa barashobora no kwikora ku bandi bantu bari hanze y'umugwi. Okay abantu bakuze nkavuga ati abantu bakuze nk'urondera nk'umuntu akuze uvuga ati n'umutama cyangwa n'umutamakazi abo tuca twikora ku bandi bantu bo hanze ego. Okay umugwi wanyu mukina amafilme gusa nta bindi bintu mukorera hamwe nk'umugwi kumbere bishobora kuba byobazanira uburyo kugira ngo ikigega canyu kimere nk'ikizamuka nta bindi bintu mukora atari filme gusa? Ibintu dukora navuga ati ni filme gusa uko bivanye bamwe n'ukuntu bameze kuko hari indi migwi nabonye ntagushire ama indi migwi nabonye usanga barongera kuri ku ruhande rwo gukora kuko bwo bazanira ubwo baho uburyo ugasanga nk'ikundi yabo bashobora gufasha guserva hari manza ubundi bakaripota rikazaga kuri icyo gikorwa rigaserva ibintu nk'ibyo ibyo biravuga mu gisagara mwebwe muri mu cyaro ngira ngo okay nta bindi bintu mukora ni filme gusa? Twebwe ni filme gusa ivyo twavyumviye kubikora mu misi yahera ababikora muri twebwe baca barasambara cika bamwe bamwe. Okay bise muziko turagenda tugana ku musozo kugira bijanye kibegereye cyane bakirambira abantu nashaka mbaze groupe yanyu les amis canke ubwawe nk'umuntu yokubondera kugira ngo mukorane akazi kandi bikorwa iyo baronka gute? Okay twebwe ukuntu biroroshe biroroshe kuko nta manager dufise uwo ari we wese yo turondera tumuhaye karibu aca kuri jewe inamba yawe rero uca kuyandika naho kugira ngo abantu bakeneye ko mukorana akazi abaturondera basani bakina bashobora baraba filme yawe hanyuma babahamagare mukorane kugira inamba yawe. Okay inamba yanje ni 68 batangura gasaraba 257. Okay nivyo nyene hanyuma 68 amajana 9 na 9 amajana 5 na 9 nizo haba kuri WhatsApp haba ku isanzwe nizo nkoresha ego kuvuga 25 agasaraba 257 668 9 ubusa 95 ubusa 9 aho ucumubona Bilison niba ukeneye abakinyi ba filime cyangwa niba ukeneye ko wokorana igikorwa cya filime cyari cyo cyose na groupe les amis sérieux byose ucumuca ko Bilison bigaca bigenda neza. Shaka rero uvuga akajambo kanyuma ubwira abantu bakumva harimo aba diaspora benshi Canada abanyamerika abanya-Australia nibo benshi dufise muri kino gihe kira akajambo kamwe ubabwiye hanyuma turangize ikiganiro. Okay akajambo no babwira uko baba bafana nibo ba boss banje no basaba yuko bokwirikirana ibikorwa vyacu uko amafilme ubunye kenshi tugiye kuyapostinga kuri The Story Room niho bazoza barayasanga bayaraba
Okay. Hanyuma nkaba nsaba yuko bosimbira no kuri channel yanje ya YouTube ya Bilson Official 257 bakaraba ibikorwa vyanje hanyuma nkasaba yuko bagira subscribe comment na like hanyuma bakasangiza n'abagenzi babo nabo nyene bakagira ico bakoze kuri iyo channel haba kuri The Story Room na Bilson Official 257 yeah. Okay, reka rero sinorambira batwumviriza ariko Bilson niwe tweko turavugana n'umukinnyi wa filme akongera akaririmba n'indirimbo ziwe ku ruhande rwiwe abantu mukeneye gukorana nawe abantu mukeneye kumuteza imbere mukeneye kumungura ibyiyumviro murahawe kaze kuri nimero atanze canke mukore subscribe ku ishene yiwe nta Facebook ndayifuse nayo nyene ni Bilson yaba na Instagram ni Bilson Official nyene ego Bilson Official 257 okay mwese mukore subscribe mukore na follow mwongere mugende mukore like kuri chaîne ziwe hanyuma mukomeze mukitana ibiganiro byiza mutoroshimye cyane kwa wagize kigoro ukabisanga no muri hotel gira twavuganira murakoze na